Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri ya BTV Burundi kaze muri ano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Harategekanijwe gushigwaho ishusho imwe izoranga ibihugu bigize kano karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye na mukerarugendo na yurongo ishira hamwe Parseme Faustin Ndikumana avuga ko hakwiye kubaho isuzumwa ry'amafaranga leta itanga ku makoperative kugira barabe ko akora ico yategekanijwe. Reka ndabayikaze mu kanyanido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi nkuko nari mejije kubamenyesha harategekanijwe gushigwaho ishusho imwe izoranga ibihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'ubukerarugendo ni nkuru dukesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwa. Hagiye gushigwaho ishusho yerekana ico Burundi bwo kwirata mu bindi bihugu bigize kano karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye na mukerarugendo, iyo nayo ikazofasha mu gukora ishusho imwe izoranga ivyo bihugu nyene vyo muri kano karere. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe kuri uyu wa kane mu Kakaro 2023 n'umuyobozi w'ikigo kijejwe ivy'ingenzi mu Burundi. Hatunganijwe inama yo kurabira hamwe ingene igihugu cacu c'u Burundi coronka ishusho ikiranga mu bijanye n'akaranga, mu bijanye n'ivyo ba mukerarugendo kw'isi yose bakenera, ico bise image touristique de marque. Iyo rero twebwe dusa n'abacerewe muri kano karere turimwo ibihugu vyose, iryo shusho biranga ivyo bihugu, ishusho riranga akaranga, inguvu ivy'igihugu kiri barabifise. Rero murumva yuko twebwe natwe nk'igihugu cifashe gifise akaranga, gifise nico kiranga, tutabifise murumva yuko tuba hari ico tubuze. Rero twanse kuvyisangiza mu bushikiranganji, tutireka turondere abarundi bene wacu bari mu bisata bitandukanye dusanzwe tuzi yuko bafite ico boterera kugira ngo dushobore kuronka ico twokwerekana, ico twoshira imbere kituranga. Muzi ko tutanabibuze, hariho vyinshi biratwa mu Burundi, hariho vyinshi amakunga tuzi ko vyiza, hari n'imaze gushigwa imbere no mu makungu muri UNESCO biramaze kwemeza ibitari bike. Ivyo vyose rero ntidushaka kuvyisangiza, twashatse yuko mwebwe mwese, no kuvuga abakorera muri iki gisata c'ingenzi, abari mu bisata bitandukanye, abari mu mashirahamwe akorana n'ingenzi, abari mu mashirahamwe y'abikorera ivyabo, abahinga muri kaminuza zitandukanye zo muri kino gihugu cacu, bose murabona ko twabarondeye kugira ngo tuze kugira ico dupfunditse, hanyuma tuze tugishikirize mu nama yimirije, inama izobijejwe gushiraho kwerekana image touristique y'ibihugu vyo muri kano karere. Jacques Bigirimana aharamutswa asigura ko Uburundi busanzwe bufise ishusho iranga karanga k'igihugu cacu, ico yise image touristique de marque mu rurimi rw'igifaransa. Iyo shusho ikazotuma Uburundi bumenyekana bukanaharonkera n'akarusho kanini cane. Birafise akamaro gakomeye, ntimwigwe muramaze kwa akamaro n'akahe. Akamaro nako nyene kugira akaranga muntu mpuzamakungu, kugira akaranga muntu yubashwe n'amakungu, kugira akaranga muntu bakikubona baca bamenya uriwe, ico uri, ubwiza bukuriko n'akamaro umaze. Sinibaza yuko ari ikintu cyo gufata minenegwe. Hariho ibintu uzoshobora kwerekana nimwabitora
nitwavyumvikana ko bizonatuma mbere tunamenyekana kurusha, tukanamenyekana tukanahurumbirwa kurusha uko vyahora. Aho mwomenya ko iyo nama yari yatumiwemwo abahinga batandukanye uhereye mu bigisha mu za kaminuza, abo mu bijanye na za mukerarugendo n'abandi. Umutwe n'ubutunzi bukomeye Imana yaduhaye dukoresheje ubwenge dufise burashobora kuduteza imbere. Ivyo ni bimwe mu bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Reka tumukurikire. Amahera uyaronka ushoye ikintu. Urashobora gushora ikintu wimbuye cyangwa ugashora Imana yaguhaye. Haje Imana yaduhaye umutahe. Urashobora gushora umutwe ugatera imbere. None tuvugana ukuri. Igihugu cy'Ubusuwisi kiturushike mu Burundi. Ntikigira namba. N'abajije ingene babayeho none mwebeshejweho niki ngo aka ni mugafise none mwebwe ko mutabayeho. Urashobora ugashora. Nitunga Imana yaguhaye gaho urashora. Ukagenda ukamupangira umuntu imigambi neza. Agaca guhihera. Mwene washoye umutwe. Hajya rero mwanka kwiga mumenye ko baba ariko babaha ubumenyi namwe muzoshora. Hajya mwamwagiye kurangura. Hajya umuvyeyi ariko atanga minervare burya abagiye kurangura. Murazabaza professeur banyigishije mu myaka ya nyuma mpeza kaminuza. Narabaravye uraze kwiga uri generale gasha. Uri umuyobozi mwishikira w'umukuru w'igihugu ugacuja kwishuri. Ko mugoroba gatonda nariyumvira nti mbasha nk'ubuno yoberwa abana bongira gute. Kwigana n'abana. Habaza aba professeur nje tuvugana ukuri je naje gukora iki. Naje kurondera ipete ndarifise. Naje kurondera igiti ndagifise. None nkanaje kurondera iki. Hari habiga batazi kituma biga. None cyase nagiye kwiga ntagiye kurondera igiti, ntagiye kurondera ipete. Kubera iki nagiye kwiga. Ngoya ngo pfa kwemera nje umwanya ndiko ndatangoje kwiga no wiki. Ngoya ngo pfa kwiga ho yabanza munsiguri. Mugabo hariho umwe yaciye ambwira ngo pfa kwiga muhungu ntawe uzigene bigenda. Hanyuma cyarabwira ndakubwira icanzanye. Je nazanywe no kubiba ivyo ubwo bumenyi buri mu mutwe wanyu ndabutware ndabushire mu mutwe wanje. Nanje mere nkamwe. Nta kindi none buvara ngiye kurondera iki. Ngiye kwironderera ubumenyi buja mu mutwe. Muga nk'umwebwe muja kwiga ngo ngiye kurondera igipapuro. Sivyo aho babaza mwese abanyeshuri muri ngaha. Mwese uvuga ngo wagiye kwiga kubera iki? Ngiye kurondera igipapuro. Nico itwa mwiga nabi. Kuko ntimwiga murondera ico muzokora. Tubandanya n'amakuru yacu harakwiye kubaho isuzumwa ku mafaranga leta y'u Burundi ishira mu makoperative kugira barabe ko ico yatangiwe agikora neza uko bikwiye. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongo ishira hamwe Parsem. Tumukurikire. Koperative mu isanzwe muri kamere kayirafise ibintu biranga. Ibintu biranga nubaho koperative itegeza gushingwa nabanyene yo bavyifuza nawe bahayihatirako. Koperative kandi ishu ikomera abantu bafise ikintu kibahuje bahuriye ko kimwe. Tuvuze tuti turaborozi b'inka dushaka gushira koperative nyine tudandaza amata tuba tugiye hamwe dusanzwe dukora ico kintu. Umva koperative nuko zivuka abantu baba bafise ikintu bahuriye ko ariko barakora kandi bafisemwo impuzeyi urambe. Hanyuma ikindi koperative ibaho mu kumwidegemvyo ikagira inzego za kontabilite n'ibyuko riba n'inkishira hamwe riteza giteza imbere kandi gateza imbere naho riri. Bwa mbere hoho no kuraba ingene izo koperative ziba zagiyeho ko zakurikije ivyo bigenga biraba amakoperative yose ukwasanzwe azi mu vy'ubuhinga. Hanyuma ikindi uburyo rero musaba koperative banyene bategeza gutanguza uburyo. Bamaze gutanguza uburyo rero bwabo barashobora kwaka ideni canke bakagira ukwaro mugabo bakishura hanyuma bakabane batera imbere. Mugabo urumva iyo amakoperative avuga ati ndaronka imfashanyo muri leta kubwa mbere bava ngo ni deni ngo bazokwishura amakomine yarishuwe ayaguma bandanye nirindi deni nukuma bayafasha ni subvention. Oro naho ntivyo kumvikana umuntu yaragiye kugwiza umwimbu yo guma aronka imfashanyo gushika ryari kandi ari amahera menshi mu kiga ca leta.
Ndiyo tuba tutiho baro isuzumwa akarama koperative itashoboye cereka aramarira igihugu bagashobora rye amafaranga aguma agendayo kuko utubiravye kuva bitanguye aramaze kuba hafi miliyari amajana 350 y'amarundi ari amafaranga menshi kirango baragufasha ukavuka aguyifasha mugabo canke baguye ideni mugana nawe ucuvuka ahubwo ruka we nawe ugasahiriza wishura ryanze ahubwo nawe ugatangura gusahiriza leta kumbure kubera umwimbu amakori amahera warose mbwa kuvuga ngo uronke imfashanyo kubwaka ku mwaka kandi uva amakoperative amwe aronka imfashanyo ane ntayironke gute haba konkuro kugira bagirayo baha imfashanyo ivyo rero nibazo bitegeza kugira mu gihe leta ishaka ibintu bikomera bitera imbere nkuko mukuru y'abyifuza hari ibintu bitegeza guhinduka uko bigenda kose uko ntiwo kwifuza ikintu n'igihushane cyacu uko mukuru yifuza ko ibintu bitera imbere usoma bugabanuka amafaranga akoreshwe neza ni vyiza mugabo hariho ingendo bisaba mu bibanza bitandukanye vya hano mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza imicafu itabwaho kandi bigaragara ko imaze gihe kinini idatogwa ni nkuru ya mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Imicafu yari imaze iminsi igisibije mu gisagara ca Bujumbura hagati aho ibikono bitabwamwo iyo micafu vyari vyaruzuye gushikaho iyo micafu isigara itabwa hasi iruhande y'ivyo bikono yatowe kuri uno wa kane mu Kakaro. Igihe cy'isaha 5:10 imbonesha kure yanyu BTV yasanze abajejwe gutora iyo micafu bakukira igisagara ca Bujumbura bariko barayitora inyuma yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hegeranye n'apakirira amabisi aja muri zone Musaga. Ahandi iyo micafu yegeranijwe mu kurindira ko itogwa ni ruhande y'ibiro bikuru vy'ibanki BCB. Ibintu vyaruko imbere yishira hamwe Onatel ahakorera Onamobe. Ahandi mu gisagara ca Bujumbura hagati iyo micafu vyaboneka ko yazindutse iratogwa naho bita kuri kioske. Naho ku ntango y'ibarabara Avenue de l'Amitié imbere y'inzu y'ubudandaji T2000 iyo micafu ntiyari bwatogwe igihe imbonesha kure yanyu BTV yahashika. Abene gihugu barangurira imirimo itandukanye hagati mu gisagara ca Bujumbura bavuganye na BTV bariruhutsa kuko kubera ubwinshi bw'iyo micafu ahari ibikono bitabwamwo iyo micafu harangwa n'akamoto atari keza namba bakaba bari batekewe n'ubwoba bwo kwandura ingwara ziterwa n'isuku rike na burya hakoranira abantu benshi. Tubandanya n'amakuru yacu ngo kwikukira mu gisata cy'umuziki biracacumbagira bivugwa na Mugani Desire benshi bazi ku izina rya Big Fizzo hari mu gihe yari karamenyesha igiteramo ku kizoba ku nshuro ya gatatu catunganijwe n'ishira hamwe Bantu Boy Entertainment mu ntumbero yo gukuza umuziki ndetse no kubandanya bipfurizanya isabukuru nziza y'imyaka 61 iheze Uburundi bwikukiye ni nkuru ya mugenzi wacu Anje Sherissa Nzeyimana. Muri ya ntumbero yo gukuza umuziki w'Uburundi biciye mu ntara zitandukanye tukigina n'umusohari wo kwikukira ishamwe Bantu Boy Entertainment yongeye gutegura igiteramo ku nshuro ya gatatu aho muri Mugani Desire benshi bazi nka Big Fizzo atuyagira ivyerekeye kino giteramo. Festival kama dukora buri mwaka ubu akaba ari edition ya gatatu tukazoyikorera Ngozi n'Igitega na hamwe iwacu Bujumbura. Ni muri ya ntumbero nyene yo gukuza umuziki ndundi twicishije ko ari abantu badashobora kumanuka sepe nko mu Bujumbura kenshi bibagora kumanuka. Hariho n'abandi ba artiste benshi usanga bataronka akaryo keza ko gutuga kwimenyekanisha mu ntara hagati. Niyo ntumbero nyamukuru no kwigina umunsi wahariwe independence gira n'ikintu cyo kwishimira n'ikintu cyo kugendera n'ikintu cyo general gushimira Imana kubona abakurambere batugwaniye turaronka independence turikukira nibaza ariko ari igikorwa cy'umurundi wese ahari hose yo kwishimira. Umurivyi Big Fizzo yongeye amenyesha ko nubwo biruko kwikukira mu banyamuziki biracagoranye cyane birahari ariko biracumbagira. Biracagoye cyane kugira twikukire mu muziki deja bariko baradufungira imiziki imwe babona ibi bitwarira mu muziki mugani babona ibyiza tuba twaririye mu muziki nico kintu kibabaje ariko nibyo ndege nko mugabo mu muziki yose ahantu hose
ngira hari amategeko arabaho mugabo nibaza yuko boducira inkoni ngufi ico kintu kirababaje kwikukira mu muziki birahari mugabo biracacumbagira kanje noshima mfuye mboye abantu bari inyuma yacu bamaze kwikukira mu muziki. Kino giteramo kizobera mu ntara ya Ngozi, Gitega hamwe na Bujumbura ku maganekerezo ya ndwi 8 na 9 mu kakaro umwaka. Hakaba hatumimwe abaririmbyi benshi batandukanye aho n'abaririmbyi nka Natasha ndetse na Satbi bategezwa kuba bahari ariko bitagikunze kubwikorwa barimwe mu mahanga. Tubandanye amakuru yacu nayavugwa mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Ayavugwa mu nkino tuhere ku mukinnyi Alfred Nkurunziza ruka gutsinda ibitsinda 18 mu higanwa rya Primus League ariko araronderwa n'imigwi itandukanye hano mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Umugwi wa Rayon Sport wo mu gihugu c'u Rwanda ukaba ariwo uvugwa cyane mu migwi ashobora kwerekezamo. Uwo mukinyi asanzwe yagukira mu Aigle Noir akaba yaragiye mu mageragezwa mu gisagara ca Dubai ariko gushika ubu akaba atari bwatumweko. Kwivuga ivyo abakinyi bahindura imigwi nimbona Jesse Jordan yahora akinira umugwi wa Musongati yashize umukono ku masezerano yo gukinira umugwi wa Vitaro mu kiringo c'umwaka umwe. Uwo mugwi ukaba ubandanya kwiyubaka witegurira amahiganwa atandukanye y'uno mwaka. Tubandanirize kuyavuga mu nkino z'amaboko ku rutonde rwashizwe ahabona n'ishiramwe ry'umupira w'amaboko ku isi mu bagabo aho Burundi bwaje ku rutonde rwa 72 mu bihugu 75 biri kuri urwo rutonde mu gihe amashirahamwe agera ku 222 yari mu ishiramwe ry'urukino rwa volleyball ku isi. Kuri urwo rutonde igihugu ca Tunisia akaba arico kiza ku mwanya wa mbere muri Afrika no ku mwanya wa 17 ku isi. Maroc akaba ari izirya kabiri muri Afrika no ku mwanya 54 ku isi. Mu karere k'ibiyaga binini igihugu ca Kenya kuri ico kiza ubwa mbere no ku mwanya 62 ku isi. Uganda bukaza bwa kabiri no ku mwanya 69 ku isi. Leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikaza bwa gatatu no ku mwanya 70 ku isi. Burundi bukaza mu kibanza ca kane no ku mwanya 72 ku isi. Rwanda rukaza bwa gatanu no ku mwanya 73 ku isi. Igihugu ca Pologne cyo kiza ubwa mbere ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaza bwa kabiri. Butaliyano bukaza mu kibanza ca gatatu. Brazil ikaza bwa kane. Ufaransa bukaza mu kibanza ca gatanu. Makuru yacu yarangiza ku isoko ry'igura n'igurisha aho Christophe Gartier yahora amenyereza mu mugwi wa Paris Saint-Germain masezerano yiwe yarangiye. Umumenyereza Luis Enrique akaba ashobora gutangazwa mwanya n'umwanya nk'umumenyereza mushasha w'umugwi wa Paris Saint-Germain. Uwo mugwi nyene biriko bivugwa ko vuba uzocushira ku mugaragaro abakinyi bashasha baguze. Ku rutonde hakaza umukinyi Lucas Hernandez yaguzwe ku miliyoni 45 z'amafaranga y'amanyaburaya. Manuel Ugarte yaguzwe miliyoni 60 z'amafaranga y'amanyaburaya. Kanginili yaguzwe miliyoni 22 z'amafaranga y'amanyaburaya. Marco Asensio yaje ku buntu kuko amasezerano yiwe n'umugwi wa Real Madrid yari yarangiye. Milan Skriniar nawe nyene yaje ku buntu kuko amasezerano yari yarangiye. Kimwe na Cher Ndour nawe yaje ku buntu kuko amasezerano yari yarangiye. Nino kuri iyo nkuru dusozereye ko ano makuru yacu ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Harategekanijwe gushigwaho ishusho imwe izoranga ibihugu bigize kano karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye na mukera rugendo. Nayo urongo ishira hamwe Parseme Faustin Ndikumana asaba ko hoba isuzumwa ry'amafaranga leta itanga ku makoperative kugira barabe ko akora ico yagenewe. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru. Shimira abafashije kuyatororokanya, ndabipfurize kubandanya muroranirwa mu banyu no mu byanyu. Murakoze.